basha kuba bengi peti ya Babawe. oya umva ndakubwire nubona hagira uko urakora imigambi yawe ntukayibwira umuntu ntukabwira umuntu imigambi yawe kuko hariho deja n'abandi twatanguye igikorwa ca Festival de l'Independance hari n'abandi bariko baracigana sinzi ko nuko mutabivuga kenshi ese dommage hariho benshi upanga nuze projezi wawe uvuga projezi wawe abandi bakaca babikorera so urumva so mu gihe cyose uri kuragira ntushobora kuririmba uno munsi ejo ucuba umusitari wa atari niyo hahandi abantu baca bibesha mu mutwe ugaca usanga aririmbye indirimbo uno munsi yabaye hit muri quartier cyangwa ku radio imwe cyangwa zibiri akibagira yuko hari ayandi makartier kuba hit ni gufata quartier yiwawe ugafata quartier yindi ugafata Bujumbura ugafata Burundi bwose ha umuziki wawe ukambuka le pays limitrophe aho urashobora kuduza gatoyi ntuze urumva aho niho benshi bibeshera nimba wakoze hit no munsi kora izindi hit nka zitanu jo muri nivyo kugira ndagukalifi ndakurindira mu myaka 5-10 umaze iyo myaka 10 uri kurakora amahit ufise nk'indirimbo shika nka 20 ziri hit aho cangiruko kimwe nuko benshi bibabura mu mutwe bacha bavuga ati yuko bashoboye eputa impingira cyari ndende c'est pas parce que no musi wakoze hit nguru umustar wa atari jenda kurindira ku ndirimbo ya 10 turabe kuzokora hit 10 zikurikirana iminsi yose suku muziki gusa iminsi yose ifo kwicisha bugufi kuko ni Imana iratubwira kwicisha bugufi kuko Imana ikunda umuntu yicisha bugufi so wicishije bugufi mu murimo wiwawe Imana iraguteza imbere kuri edition yaheze hariho benshi baririmbye kuri stage batari bwarimbe n'umunsi numwe kuri stage ariko bafite indirimbo nyinshi nziza ngabo bonyene niyo baje batubwira tupati nukuri turatangaje yewe nahora nimba muri studio sinarinze ko ari ibinkoraje kuri stage urumva donc ni opportunité duha abartiste benshi kugira bidécouvre kugira abandi baba découvre donc kugira ibintu byinshi bibe abartiste bakabona kumenya ibikenewe nibidakenewe bandu boye twe ntituri ngaho kugira ngo duhindure umuziki w'u Burundi no twe dukora ibyo dushoboye mu buryo dushoboye abashoboye gukora ibyo dukora bakabikora neza c'est encore mieux abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline hari abakobwa bamaze kuza hari tureke no kuza nigiye dutangura gucrea band to boy hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva twe twisunga surtout ufise talent urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline iyo talent yawe ntacishobora kumarira nta na kimwe ushobora kumarira so nimba twararavye Charine nuko sukuvuga yuko ngo ari we gusakora benshi barakora niyo nsubira hahandi kubura discipline umva mu muziki mu buzi kose ubuze discipline nta kigenda na woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kaca gahera kaca karangira bwaho ni reka abantu baguteza imbere apana wo kwiteza reka abantu bagushigikire apana wo kuvuga ati je ndi numero 1 je sishaka kuba numero 1 cyane general bivuze sishaka kuba numero 1 mugabo nshaka kuguma kuri list muri bajya 10 sinzove mu nico mura ngwanira imisi yose shake mbe wa kabiri shake mbe wa 10 ariko sindenganye kuba wa 10 ndetse hari n'abandi bibaje yuko ashobora kuza kuko nari fatiwe n'ibikorwa mugabo Festival de l'Independance atamugana hari urumva niyo bari festival urumva so ngira abantu benshi ndazi ko bari bafise amakenga menshi mugabo ndi hano n'abandi bashimiye kubona mwaje hano mwigoye mukaza kandi ndazi yuko ibintu biza kugenda neza
ndazi ko mufise ibibazo byinshi ibyo dushobora kwishura turaza kubyishura ngabo cyane cyane nkaba nshaka yuko tuza kuganira ku byerekeye festival cyane cyane mugabo nibiza kubuza yuko mubaza n'utundi tubazo mugabo cyane cyane nabasaba yuko tubaza ibintu byerekeye festival murakoze cyane izina Bantu Boy deja rirakomeye izina ryo Bantu Boy rirakomeye tuge kubeshana sivyo kwihaya canke iki urumva rirakomeye deja kandi kugira ngo yinjire muri Bantu Boy canke abari muri Bantu Boy nta bintu by'ibihuti huti urumva ni twebwe dukunda umuntu ari patient d'abord kuko nanje kugira nge genda urugero nuko abantu batabibona kugira ngera hawundi nuko na patience ibintu byinshi cyane urumva ni byinshi kugira aho mbona ndiko ndabakoranya nga nuko hari ahantu naciye ni patience urumva so kandi kugira ibintu bihuti sinibaza yuko byoba byiza okay Sherine twamuhamagaye muri Bantu Boy ejo denku video ngi no niyo mpamvu navuze ifo kumwigisha manière yo kwifata urumva ukuntu avuga ukuntu abajournaliste nk'uko umunyarusaku ushobora kumubaza ikibazo cy'umunyarusaku ugasanga aramenya amabanga yose urumva so umuntu uramwigisha n'ukwitwara urumva kwitwara nk'umuntu nk'ako kazi kiwawe kuko hari abantu baririmba neza mugabo muhuye woshima kumwumva cyangwa umubone muri televiziyo mugabo ntimuhure cyane nimwicarana so ibintu byose navuze bigenda na discipline ejo studio rahari arashobora no gusohora n'indirimbo ejo canke hirya ejo mugabo okay ubu mufashe jiki mentalement canke physiquement canke ukuntu umuntu yo kwitwara nk'umustar urumva ngira icyo uracumva impamvu urabyumva neza hama hariya naho hari iwanyu wavuze hari iwanyu kandi ndabona ko ari iwanyu ntusa no ngaho inge na fete iminwa rero hariya byagenze neza kuvugisha ukuri Jesse no shima yuko no ari jewe no guma njayo gusa je no shima yuko mbona nabandi bajayo byo nshimisha cyane kuko amashugwa aruma kabisa yandi ndiko ndaja mu zabukuru petete ko hari igenzo zo kwiza imyaka yiwanje mvuga ni reka ndabihebe ngume muri entertainment mugabo ndabe ukuntu nsununura nabandi mugabo jewe no kuri byo nshimisha cyane kubona nabandi bambuka imbibe ariko kugira wambuka imbibe ni ya discipline ni kwa gukora urumva ariko kuvugisha ukuri umuziki ni ngaha tutahuha agaciro ni twebwe abarundi tutahuha agaciro umuziki w'iwacu ariko iyo uri kuja hanze for example ugiye nko gukora ibiteramo hari abantu uri kuraririmba bakarira bakakorora amosozi urumva haba hari impamvu mugabo twebwe ngaha nuko nyene iyo ubona umuntu ariko ararenga ahantu bajya uriya ndamubona iminsi yose uriya ntaca maze iki hari abandi ashobora kuguha ukuboko mukaramukanya uwo munsi ntarare yose cyo no kuvuga gusa nuko two kwiha agaciro ava yuko baza kuduha agaciro ifoko twiha agaciro ifoko duha agaciro iby'iwacu nimba ngenda gukora ayo ma concert zo hanze nuko bazi yuko muziki ndundi bawumviriza hari peu importe nawo bawucishamo gatoya hari n'abazungu baza hari n'abantu bava za Nigeria baza abakongomani baraza abasinzi baraza naho batumva ururimi ariko barasanta donc umuziki urabakubita nyene bakumva rythme bakumva le chant yiki melody donc kimwe gusa nuko nobwira abaririmbyi bose ntibadebukirwe ntibacike intege bakore bagira ishavu giterambere ntibagire ishavu ryo kuvuga ati naka canke naka oya bakore ko ibyiza biri imbere ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline rimwe nabe baravuga FIZZO n'imboregwa nuko atamuntu numwe abayanguriye inzoga sivyo ariko iyo hageze akazi haba hari discipline abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline hari abakobwa bamaze kuza hari tureke no kuza nigiye dutangura gucrea Bantu Boy hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva
ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva twe twisunga surtout ufise talent urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline iyo talent yawe ntacishobora kumarira nta na kimwe ushobora kumarira so nimba twararavye Charine nuko si ukuvuga yuko ngo ariwe gusa akora benshi barakora niyo nca nsubira hahandi kubura discipline umva mu muziki mu buzi bwose ubuze discipline nta kigenda na woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kaca gahera kaca karangira bwaho aho nyene so nimba twatoranije nuze nuko twabanze turamwiga arafise ishaka nkuko navuze n'abandi barafise ishaka mugabo ikintu nyamukuru discipline hari abaririmbyi kazi beza cyane beza mugabo batazi ivyo bashaka bo bazi juste kuririmba ari kuririmba batabifata nk'umwuga urumva badafise vision mu gihe cyose mu buzima bwose uko urakora ikintu udafise aho ushaka kugera udafise intumbero anaho ushobora gushika ego hari ikindi kibazo ni talent hama ikindi naco ni discipline kuko jewe naho ngeze ubu ni kubera discipline rimwe nabe baravuga FIZZO n'imboregwa nuko atamuntu numwe bayanguriye inzoga sivyo ariko iyo hageze akazi haba hari discipline abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline hari abakobwa bamaze kuza hari tureke no kuza nigiye dutangura gucreate band to boy hari abo twari twamaze kwiyumvira urumva ariko abo bantu abo bigeme nuko bananiranye urumva twe twisunga surtout ufise talent urashobora kuba ufise talent mugabo udafise discipline iyo talent yawe ntacishobora kumarira nta na kimwe ushobora kumarira so nimba twararavye Charine nuko si ukuvuga yuko ngo ariwe gusa akora benshi barakora niyo nca nsubira hahandi kubura discipline umva mu muziki mu buzi bwose ubuze discipline nta kigenda na woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kaca gahera kaca karangira bwaho aho nyene so nimba twatoranije nuze nuko twabanze turamwiga arafise ishaka nkuko navuze n'abandi barafise ishaka mugabo ikintu nyamukuru discipline hari abaririmbyi kazi beza cyane beza mugabo batazi ivyo bashaka bo bazi juste kuririmba ari kuririmba batabifata nk'umwuga urumva badafise vision mu gihe cyose mu buzima bwose uko urakora ikintu udafise aho ushaka kugera udafise intumbero anaho ushobora gushika sari tuzinanye kuva kera umva yarubise ko ndi hajya anye yarazi yuko nza kumushikira malheureusement nanje nuko nari mfise ibindi by'iwanje mugabo après je wuziye aca arambwira ati yo where are you ngwino tuyisangirira akayoka kandi mwarabonye twako turanywa agacupa urumva tunyegeri tuyagira ko igufa tuko turakina na kabiyari umva yajya n'amafoto gusa twako turitera inkuru nta kindi hama nimba hari ikindi tuzobivugana apwe mugabo hajya hari foto mwabonye turi muri studio no twako turiterera inkuru nyene nk'abagenzi bahuye nyene n'ikiyago nyene nta bindi yego urumengo inyishu yawe ntibayemeye cyane Jesse onari indi rumva ntaco no nta rumwe yarahari rumva okay FIZZO ni mwabonye foto turi muri studio vrai ou faux foto yenyine rakubwira sani mwishira ibintu mu mutwe hajya twari turakubita icupa dutera inkuru iyo mari kubona turi muri studio mari kuvuga ati aba bantu hari ikintu bariko barakora ariko ndazi yuko ari cifuzo cy'abantu benshi bashaka ko dukorana urumva umwanya ni wagera dukorane tuzokorana urumva kwitega ega kwitega urashobora kwitega n'umwaka wose
none Yesu n'imyaka ingahe tumwitega nijya ari Yesu mbe wari azi ko Yesu ashobora kuza ejo canke hirya ejo nkuko yabivuze ati nimwitege urumva nimwitege n'independence reka yibakabo reka akabo ngira hazo bindi conference de presse iraba ayo makolabo umva ikibazo bakunda kuvuga ngo twebwe duhagaze he mu guteza imbere umuziki w'u Burundi. Festival de l'Independance ntije guteza imbere umuziki w'u Burundi. Ngira peut-être ntumwumvise ibyo twavuze hakiri kare. Ntushobora kuririmba uno munsi ejo ucuba umusitari wa Atari, niho hahandi abantu baca bibesha mu mutwe ugaca usanga aririmbye indirimbo uno munsi yabaye hit muri quartier cyangwa ku radio imwe cyangwa zibiri, akibagira yuko hari ayandi makartier. Kuba hit ni gufata quartier iwawe ugafata quartier yindi ugafata Bujumbura ugafata Burundi bwose, ha umuziki wawe ukambuka le pays limitrophe, aho urashobora kuduza gatoyi ntuze. Urumva aho niho benshi bibeshera. Nimba wakoze hit no munsi, kora izindi hit nka zitanu. Jo muri nivyo kugira ndagukalifi ndakurindira mu myaka 5-10. Umaze iyo myaka 10 uriko urakora amahit ufise nk'indirimbo shika nka 20 ziri hit aho cangiruko. Kimwe nuko benshi bibabura mu mutwe bacha bavuga ati yuko bashoboye. Eputa impingi iracari ndende. C'est pas parce que no musi wakoze hit nguru umusitari wa Atari. Jenda kurindira ku ndirimbo ya 10. Turabe kuzokora hit 10 zikurikirana. Iminsi yose suku muziki gusa, iminsi yose ifo kwicisha bugufi, kuko ni Imana iratubwira kwicisha bugufi. Kuko Imana ikunda umuntu yicisha bugufi. So wicishije bugufi mu murimo wiwawe, Imana iraguteza imbere. Reka abantu baguteza imbere, apana wo kwiteza. Reka abantu bagushigikire, apana wo kuvuga ati je ndi numero 1. Je sinshaka kuba numero 1. Cyane je narabivuze sinshaka kuba numero 1. Mugabo nshaka kuguma kuri list. Muri bajya 10 sinzove mu nico murangwanira imisi yose. Shake mbe wa kabiri, shake mbe wa 10, ariko sindenganye kuba wa 10. Kumenya benshi bakora umuziki kanje muranda bivuga. Bakora umuziki baronke utudada. Arengane mu quartier kadada kavuti yo waririmbye neza. Iwacha bona ko yavyishe. Shabona ko yahejeje. Epota uracafise ibintu biri imbere byinshi. Uracafise nuze utegerezwa kwemeza abantu. Urumva kugira abantu ubinjire mu mitima. Uzoraba aba artiste ni bangaye bakora ama concert apa ngaha nyene. Usanga akora concert ya one man show. Ni bangaye. Ni maru. Banza wipime na ukora amahit, kuko nuzoja gukora concert uri wenyene udafisa amahit nka 10 ntibishoboka. Hamukacu wibabura mutungu gushaka. No. Discipline mission mwanda kivu nubona mu buzima bwose no ku muziki. Udafise discipline nukuri kw'Imana nta namuzoshika. Kuko ufise discipline uriyubaha ukamenya icyo ushaka gukora kavuga ahantu nina abantu abari discipline ni ntakoruku. Discipline kwicisha bugufi hama no gukora. Jesi mora nigeranya n'umuntu, je mora nigeranya na jewe nyine. Ndagenda muri miroir nkiraba ati mbe wowe unataka nini? Wowe unataka ufike wapi? Jengira competition na jewe nyene, nta muntu numwe dugira competition. Kandi rero ushaka kugira competition n'abantu benshi usanga benshi bahagwira. Aho kujya muntu aguhishavu, aguhe kurakara, aguhe kugira ishari ryo kuvuga ati pourquoi pas moi? Ujya ariko arabikora. Kubera ki nanjye ntokora nkagera aho ujya muntu ageze. Ariko benshi babishiramo inzigo.
inzigo y'umufuto ntitobora isi mana sije naciye umugani kandi sinzi ko imana ishobora gukorana n'abantu bafite inzigo no oya ibikorwa discipline kwicisha bugufi discipline ko kubaha hama n'ibikorwa hama no gusenga muze murashira imana imbere kuko na satani benshi baja mu bya satani baribagera yuko imana yaremye satani none ninda afite power kurusha iyindi imana bakibagira yuko imana ariyo yaremye satani ukatuja kwa satani bana shitani ni yaye nini nuko ivy'imana biza buhoro kandi biba biryoshe ni bya bintu usanga ukora umuziki wawe ukacusanga umuziki wa 2000 muri 2022 bakiwukina bakiwutamba uririmba abantu muririmbana haraka ina baraka nikwenda pole pole gukorana n'abandi ba artiste tukorana nabo kugira tubahe iyo chance yuko baje imbere y'abandi bantu bakababona bakabakunda canke bakanka bakabona yuko bashoboye canke badashoboye kuri edition yaheze hariho benshi baririmbye kuri stage batari bwarimbe n'umunsi numwe kuri stage alors ko bafite indirimbo nyinshi nziza ngabo bonyene niyo baje batubwira tutati nukuri turatangaje yewe nahora nimba muri studio sinarinze ko ari ibintu nkoraje kuri stage urumva donc ni opportunité duha aba artiste benshi kugira bidécouvre kugira abandi baba découvre donc kugira ibintu byinshi bibe aba artiste bakabona kumenya ibikenewe n'ibidakenewe band boy twe ntituri ngaho kugira ngo duhindure umuziki w'u Burundi no twe dukora ibyo dushoboye mu buryo dushoboye abashoboye gukora ibyo dukora bakabikora neza c'est encore mieux umva twe deja umutwaro uzocuba mukeyi par rapport y'abandi mugaso twe dushaka umuziki wacu utera imbere aba artiste benshi bafata indege baje gukora ibiteramo byinshi nkuko FIZZO bikora donc nkuko muri Nigeria muri Tanzania ari ibintu bisanze kuja muri ambassade bakaguha visa kuja gukora hari natwe iwacu bibe umva byinshi twe dukora no kugira abantu bugurura amaso kandi baza yuko iyi myaka yose tumaze ngaha Bantu Boy ibintu byinshi biramaze ngira mvuze temwa ibintu byinshi biramaze guhinduka hariho nabandi bariko barakaya amalebo donc à l'image ya Bantu Boy kugira bagire nabo nyine ico bafashije muri uyu muziki wacu kuko ibi twe twatanguye gukora hari abashaka kubikora mugaba bagatinya kwera umuziki wacu ntuhemba nta maheruzana nayo winjiza mugabo kugira yagarure nakuya mugabo ushindiriye birakunda bigakogwa kugira uwo mutanguye kubona ko yandi malebo afite ama studio agira ikintu ko abavuga ati niba Bantu Boy yarahagaze iyi myaka yose natwe tuzohagarara indi myaka urumva twe ntituri porteur ya drapeau y'umuziki ndundi oya mugabo twarafashije benshi kwikuramo ubwoba kwinvestisa mu muziki kwinvestisa mu artiste gutanga ama sponsor ushobora kwinjira muri biro y'umu DG umu ADG ukamubwira uti hariho umu artiste yitwa naka akora ibi nibi ukubaho ukakugura YouTube ukamwereka ati akora ibi nibi donc ibintu byinshi twe niko kazi twe dufise muri umwanya twe dushoboye guhindura umuziki ndundi c'est bien ntitwobyanga mugabo twe ntituvuga ngo nitwe twazanye ngo ibidakogwa oya ibyo dukora bikora abandi benshi hari n'abazokora ibiruti ibyo twe dukora mugabo twe aho turazi objectif yacu turacho tutegeza gukora merci nibaza ko merci hari ikibazo cya kabiri mwabajije ati Bantu Boy ifise izihe nguvu l'exemple icyo no bishura c'est parlant muri Bantu Boy turi muri conférence de presse pour le festival ya indépendance du Burundi ukwikukira ku Burundi inguvu ngize inguvu ni mwebwe inguvu ni twebwe twese dufise iki mu mutwe twacu ko tuyimbiriye ukwikukira ku Burundi tubicishije mu muziki mugato tugatangura kuza turikumira tuvuga ngo mbe mufise izihe nguvu kugira mushoye gukora kijya kintu la nibaza ko tuzo turagenda ahantu atariho donc inguvu dufise ni mwebwe ni twebwe n'abafana n'abarundi kuko turiko dutegura festival yo guhimbaza imyaka 60 ihaciye twikukiye
twese tunezerwe hamwe mu muziki. Ico niyo nguvu dufise, niyo nguvu mufise, niyo nguvu abarundi bafise. Nta kindi nongeza ko. Muri festival canke après? Non, après. Ni surprise papa. None nk'ubu ndakubwiye barozi basha kuba bengi peti ya. Baba we. Oya, umva ndakubwire. Nubona hagira uko urakora imigambi yawe. Ntukayibwira umuntu. Ntukabwira umuntu imigambi yawe. Kuko hariho deja n'abandi twatanguye igikorwa ca Festival de l'Indépendance. Hari n'abandi bariko baracigana. Sinzi ko nuko mutabivuga kenshi. Et c'est dommage. Hariho benshi upanga nuze projezi wawe, uvuga projezi wawe, abandi bakaca babikorera. So urumva, so mu gihe cyose uri kuragira ufise projet yiwawe ikore mu kinyegero ubonye yuko hageze kubita surprise kandi ndazi yuko nta muntu numwe yanga surprise. Urumva ama projet ni menshi cyane. Harashobora kuza album yiwanje, harashobora kuza EP yiwanje, harashobora ni benshi. Hariho ba Musamaria, hariho ba Gerinde ngaha. Urumva ni benshi, hariho ibintu byinshi mugabo ntitwobivugira ngaha kuko muri industry hari ibintu cuka kibi cinjiyemwo. Nimba mo mutabibona turabibona. Urumva, so ama projet ni menshi, ama surprise ni menshi cyane. Kandi je ndazi yuko jewe hageze haragera. Je sinihuta. Ariko ndafise agakemanyi nzobagirira nta kibazo. Ego. Ya okay, murakoze.